mwese uko kanyanyanya umuzungu wamukuye bona samwe we mushiti nuzira guterura umwana reka ntamuroga mana ntuzofata ingeso za nyoko wawe ndagusavye kuri umuhungu ni sawa kanure ashaza uyu ashadu reka kuri mwatura ko nibibiwe no gukoropa zokoropo ni no gukoropa ntuzobe ngo sasa si anamuyagarama ego uyu mujama nta mutima mubagifise erega ndaramuhebeye amahera nashaka gusa namuhishana ndabatinya babakongomana urazi rere gerina ntunze kuvuga ngo yahaye umwana wawe batamuroga bakongomana cakugisemesha yaje amabase nta urumvise kwingi ufise umwana shababa wana jaje amabase bona yabise barasa kweri ndabibonye nukuyo reka izo blague barasura bibonye reka izo blague uyo yazobyara umukongomani uramutse basi uyo yazobyara umukongomani niyo byara umwana so visage y'umwana ukavuga atasuku bimeze uku ebana ndugu yanga nakufa hapo none ngako visage uvuga ngo visage yakimeze gute astaghfirullah kandi nzagize gute atagase nasa na wewe nasa na promesse na vrema biratesa kuvyara uraryoshe wese umuzarisho remo namuke urumva yatanze inkwano mukumahera y'ideni mugabira munaniye biramujyana munaniye kumuteri kubona se bashaka kubona se uyiye niyo kora ikiganiro ne cyambiga mu papa wenda mwizeye ese umunyamuji none wari umustar ni umunyaruguru je ni umustar ni umunyaruguru papa uyu mtoto sio wangu nihenze kare Jana mtoto na yari mujikana papa waramwemera ndizi ari abantu batinya vrema kuboneka kuri kamera mushidi mbona nauma urinda kuri kamera si bose barinda agasusu kaheze ahubwira kagaruke hindukira ntacura ko wiyemera hindukira uko barawe yari hindukira ugaruke nimwe warawitambukisha uko unajizuzisha tu visusu hauna hivi sasa hivi utakuna nyoroka hivi utakuna tembea hivi STV every story matters. Yes bakunzi ba STV muraho meze neza jemeze fresh nkuko mubizi ni wa musore wanyu cyangwa umwana wanyu musaza wanyu canke mutoya wanyu canke mukuru wanyu bivanye no kungana reka ndakururamutse reka mvuge mwaramutse kuri wewe uri muri mu za Amerika aya masatwe tuhakoreka kiganiro ndazi muri mu bucagucagu canke bwakeye ariko duhereze mwiriwe mu bantu bari muri za Australia n'ahandi hatandukanye turamutse kandi abari za France za Belgique Allemagne Belge n'ahandi henshi tubana ikaze mu kiganiro cyacu rero nkundire mvuga ijambo rimwe ati bivanye n'amasaha ikiganiro cagushikiriye ko canke wewe watanguriye ko kukiraba ushobora kukiraba kimaze amasaha 5 kigiye kibaye publish ariko kandi nkundira nabugire mwaramutse canke mwiriwe ndamukiriza umugenzi wawe umubwira ati STV iradukunda cyane ndi kumwe na Mushidi murabizi byiwe na Elsa ariko ubu byarafashe indi sura Mushidi ni sawa fresh manuka kwanza mani rega ibintu byo kugumundu tubibure sivyo wacha babona umengo randusha urebure bya hatari kumbe nta birenze ni sawa none gace ndakwenje ni fresh ndashi meze neza ego rero ivyo wakoze urabitsi video se nafika kure mu nani kuri zone ibintu nyabaki nakoze nawe ni wateye gora umwana w'abandi ucubesha ngo yarahunze ubu yararera vya Elsa umwana ni photocopy wewe umwana wa Elsa se canke promesse Elsa yaravyaye umwana ni photocopy wewe atewe ndanande ntubizi ivyo wakoze indarero zisigaye zigenda muri message ntuzi ivyo wakoze ntaco wakoze ahubwo ni nigitanga afise ndaje okay tujeyo rero hama turamenya ko ataco wakoze ubu umenya ko dosi ubu ifise abantu mu maboko dossier yiki nivyo wakoze we nubizi none umuntu aguko umuntu ufise ivyo mwagiriza n'umwitwari andi banze mureke kwanza ibintu bya blague akuna blague biri serious Elsa yavyaye kuwa kangahe sinibuka umunsi saka Elsa rizani droit yiwe kuja kurongo none umwana egavuga ko utari kurafasha umwana wa umwana ande sikia ujama asikia sasa ndi mani wewe sema twende wirege uvuga ati ngiye kuza ndamufasha ibintu bifata inzi nirege mu biki none umuntu amaze kukwitwarira umva asigaye anyitwarira yuko jaje namuteye inda twahuriye umva ntavyutse apana no kubimenya ahubwo novuga ko ari nk'igitangaza numvise we ntaco reka twegereyo rero hama ibintu biguraye ngene umwana musa photocopy oyo ntago ari iyo wanje man uravyanse honyene haje gusa uhasanga abashinga abatware
andiko nza mwache black vuga ibindi nimba ari ivyo nta nibindi je vyanzanye nta nibindi vyo vy'amahera yavuze ati yaranaguhebeye ahubwo ubakeneye rero umwana ndera umwana wande wiwawe nije rero ndiri igihugu cy'ubu nije igihugu cy'u Burundi umva ivyo wakoze we ntavyuzi je nakintu nakoze tujeyo gusura ikibazo no kushobora gusigara ino je nkataha ugasigara mu gasho ahubwo urira tujane ntuncike Kameramani wewe chuza kimya kimya. Mani wewe unabebesha mimbo afu unaanza kwepa vraiment. Iva na isho. Abangaha imbere uramubona. Sikure ari ngaho. None wapubwira ngo namutenda ntazi ni yawe. Twomenya gute kutahazi. Iyo nayimuteye muri za message se. Reka dushikeyo wowe ugasigara je nkataha biragusha. Mimi nakuyapa mwana baba mtoto bote. Nzira na se umwana ndake. Yashitse ni sawa? Umeze neza. Baniga uyu mwana suwi wawe kweli. Urazi inzoba afise. Yo baba. Sanga yivyo abandi. Uyu mwana suwi wiwe. Elsa, mambo. Uko byo ni. Namwe mwaje kuraba Elsa. Uwabyara leo mwana yitwa oya banza umureke umwana hanze umwana yitwa mwerekana ubunyene natumye ko nasabye igihumbi bagiye kukinzanye naca ndamusigira ega ntanguranye na wiwe je baranyizera vraiment abantu ahubwo nibo ingono yo tuvugane kimya kimya ivya biporo biracabone ugira ntituri kumwe rero ntawe wabonye sister wewe umugabo wiwe uri umukobwa uri keza ni waba mu boss zonchore cyangwa ni uruhungu nagakobwa ariko ni waba mwiza zonchorere ni waba mwiza usimwiza ni keza vraiment kana yerekana kandi kazo agasuku nyene nikakura Jero kagira bijya byo gutambuka uku bicamererwa nabi cyane umva umengo mu nda biranse ugize bijya batambuka ugatambuka uku bica je nambuka neza ndakomeye acha kugishimama yeko ndakomeye n'umukobwa abarundi kazi murakomeye kera umuntu yaravyara kamara 3 mois witwa re mama ndi kwanza mama ndi wamwisika kazi na twapanze aka aho se ngamwise yandi umwana wawe jeno kandi wirabura wewe cyanda egara yashobora guhinduka umwana ntibavuga ko ari inzu bakivuka araza murabe ko asa n'uzokwirabura afise ngahe kwanza 3 nimba atari ibiri kwanza yavuze bari ku munsi wa kangahe yavutse jeudi nico bya muzina naje ngahari yaje merekreti ari merekreti buciukiyo curavyara kandi wari babwiye ngo kesho marentera umwana ani none umwana hasi umwana n'umuzungu kese mwese uko kanyanyaye umuzungu wamukuye he banasamwe we mushiti ntugira guterura umwana reka ntamuroga akakanira kazungu yo hava muroga walaye n'umuzungu umwana nakeze mi cyangwa mwivya ahantu je gutwira umwana w'abandi sikia ufase ufatira mikro gato ushaka ndamwonse umwonse nogera utamwonkeje oya bana twe rero twabana bakobwa turivyarira gusa nta byinshi reka kugira nibuka bamaye akana kanje kari ariko ni kari gasu umwana wanje arafise inzobe ntubizi ngani yarasu yaramurushuye gato gusa umwana aravyibushe rero kandi ari seriye urabona ko ari seriye nka mama wiwe ewe mana ntuzofata ingeso zanyu ko wawe ndagusavye kuri umuhungu ni sawa kanure ashazo uyu ashado reka kuri mwatura ko nibibiwe no gukoropa zokoropo ni no gukoropa ntuzobe nka orege mwene data orege wawe orege nese we yaririmbye ukubura gukoropa ewe nzokoropa byose acakura n'ubucafa zokuru umwana wanje arabone oyasuye wanje abantu bava bibaza biri seri umwana wanje umwana araboneka neza nese w'igihugu suye wacu twese uw'igihugu karakura papa wiwe kwanza ari we mushidi nje ari kuri kamera mushidi we yirutse umuhungu namubwiye ko ari inda yiwe yaje ninda yandasuko
ile crane unaiona hapo. Mushidi. Ijya crane. Mama garisho gihungu rasta. We rasta nguraho umwana wawe. Ijya crane urayibona ngaho. Sawa rero. Basizuru gusa. Yo na hamwe. N'umuntu. Iyo ajya mabase. Ntawe urumvise kwingi kufise umwana. Acha baba wanajya mabase ubona yabise. Barasa kweri ndabibonye. Nukuyo reka izo blague. Barasa urabibona? Reka izo blague uyo yazobyara umukongomani. Urabutse basi. Uyo yazobyara umukongomani niyo byara umwana so. Mushidi wari wahabutse ngumwana n'uyu wawe. Resme wacu nta nabana b'inzobe bavuka. Ubovuka gute kandi bukega n'umwana ara. Namupiga iroko. Uravyara wo. Ayo uyo ni ngumba. Ngumba. Nonse rero kwanza muhiyo mikro ifatire sha. Sasa. None wotinya umwosa gute? Ndetse umuntu agwese none watonse. Mimi umusida. Namufanya umusida. Ndabi. Ndaramenya neza vre. Uraza umunterurire wewe sha. Wese ukora mu majibu. Ntuhishi uvuka. Navutse. Munyonyeshe kwanza. Ndamunyonyesha guma mu mazina mfate neza. Ndamuteza. Kandi felicitation sha. None twe turi baro. Ucurabo. Mugira ujya munsi wiwe na dinonsi wanje ko tuko. Allo. Uce usubirayo ni hababa. Subirayo na. Oya nujya niyo kwa. Oya barabitwa ndakunda ko nishara ndamuswe nyine maka. Sana. Oya sino. Kandi abantu. None batangoronka sinziriye. Oya ni Google ni juste babone ega. Ureri bero rasigaye uri sohora mu bantu nta sono. Aya reka. Iyo nkere mwana byuka. Allo. Ega nazuka nanze kumubyura. Niyemera. Mama bu. Eona. Kumbe arabiziro vya siri. Ega jana nasinzira. Kujya kwa babebe. Oya mwonse. Unasinzira by'aba bebe nanu yarakutse. Okay. Karanyumvise. Uzomuvumbuzi mwana. Oya. Mambo y'abavumbuzi uko kwa baba yako. Ewe. Ega ndamuvyura kunyene narase kuvyura. Ngenda ari muhura. Araza kugyonga ni yagyumva. Hafunu y'umudomo. Anasinziye manake. Ariko barabibona nene ushira ibere ku munwa no kwemera gushira ibere. Oya abantu. Oya mwana ni gwabushabira. None. Oya kweri kandi karasinzirega vya serekare. Nene kuri ibere muntu ze ngo ndiko nereka abantu ya izo content ya. Zubeshi nizibaho zuko. Nimba ariko mumenyere. Kana keza kweri. Negera ndese ndimo. Ubona ko ntirabura nkawe. Ubona. Mupase baza mushida nyangwe mtoto naye. Urabizi hoho rasa ntumudutu. Nyangwe sasa si. Anamuyagarambe. Ego uyu mujama nta mutima mubagifise. Erega ndaramuhebeye amahera nashaka gusa namuhishana ndabatinya babakongomana. Urazi rere gerine. Ntunze kuvuga ngo yahaye umwana wawe. Batamuroga bakongomana. Cakugisemesha. Nanone akoze ko niyumva maho. Uyu ni mukongomana. Si sheroke ni mukongomana bwagenda umukorere kasuku nuko. Yani urumva utanga nuze gusa ya visage y'umwana ukavuga atasuku bimeze uku ebana ndugu yanga nakufa hapo. None nkako visage uvuga ngo visage yakimeze gute? Astaghfirullah. Kandi nzagize gute? Atagase. Ntasa na wewe ntasa na promesse ntasa na andi. Kuba afise inzo umwana twese twavye abana bizo. Oya gusa wewe ujya baraku. Sawa. Reka niyorere. Urazi rero. Jeni baza yuko ntuje kugwa hasi ngo twagutaye hasi. Mini kwa kuyangalia mtoto wako. Gusa sha felicitation kandi vraiment. Kandi ucu ndaza ugomba uje kundera. Nari mfise. Yari nkeya vraiment. Uko utagiye kuyingurira uti batikwisha useya. Namatusi yamanga. Natani kutukana. Onaniyu. Niba wono kufiza umwana mu maboko batana umutima ufise. None yokoroke gasa amaboko avuga nije mvuga. Isura komeye vraiment. Cyane. Nabeba mimba tuyu tunayuwa parabakia siku moyo uzijerere haja nari inzu. Andi nene nivyo navyo mwari mu. None umwana araza amahera cyangwa nzomucurira ngarutse. Ayazi. Cyangwa mfise amajana ngahe ngaha. Uyatamwe gukora ku majana nganuka kanje ko abaziranotse wumva gute. Uyu mbe yitwandega niwe tugize. Yitwa Drice Dorel. Pardon? Naryo ushobora ntiwiyize. Fabrice ari musubiriremo. Sinize kwerese nawo no musura ne warize. Wovize amashuri ane. Manager mvisa yane we na maternelle ngiye mama wa yaratinye kuyikujana mu kwatsi. Dukore interview mu Gifaransa. Ni Cyongereza twende. Uri sikyo za kunyishura. Unayo kwenye nilikuwa.
Banaongea aja indimi. Ni Drice Dorele. Dolere. Okay. Nta gikirugira undi yogira ibaho. Nganje. Nana ndo mwana no kwete tabesha. Nganje. Ni izina ryase? Ni giwiwe ryase. Nganje kumengo ni Kinyarwanda. None ni je nagiyumvire. Rega none bisaba ngo ace yitwa. Nganje rero bisiguri. Kwaganza nyene ne ntuvyumva kwaganza. Drice naryo risigura. Ushaka kunsiguza kubera? Ahubwo ndabisiguro yavyo. Nabiyuwamiye. Misi yo ile kama nyiye. None ndababa uzogite bande. Umwana wanje yitwa izina giwe wenyene kwa yarivukanye si hasi. Drice. Isiguro ya Drice. Newe nsigifaransa. Ni double S. Ndakwigisha. Na iriko wereka kumara maze. Sawa. Afungwara. Nawe wowe tatumara maje tubwira insiguro yacu. Ngo warize ushaka? Nta nikibaho. Kirabaho. Ni gigire. Gereza nk'indi Faransa ndyango. Girondera. Nando nilikuwa natumikisha. Nacho tubwira insiguro yacu. Dictionnaire yandi. Warize kwe. Baba bakujanye kwisho rya. Ndakesera. Muguzangara. Nacho ubu kufisa umwana ivyo je bitambaye ko bikorera umwana wawe ni sawa. Uyu. Drice Nganje. Kwa ambassade y'Abanyamerika. Nganje. Newe nibiki. Nganje yanzi Drice. Mwizina rya Yesu. Ibyo mutazi murabibaza. Wewe rero wewe oya hari ukuntu abantu baharara. Je nta hari urumva gitwa. Iyo zina ntibaho. Kandi nta mungu ashobora kwitwa izina rifise double S atana voyelle. Hari voyelle wabonye nyumviriza rero wewe nimba uje ku nkombe. Deja double S in English basoma C ntibasoma C. Nuvuga Drice, tuvuga Drice. Mwache kunita. Arafati bachavuga Drice. Ari double S. Sikia sasa nikwambie. Nauma? Ayumi hata kidogo. Wewe ufaditse. Niko na bebe mkononi kweli. Ndabarusha byinshi ndugo yavuga mwovuga ibyo mushaka. Nta karabo guhamba nabo. Abo bazori hamba nabo sibaye. Mushiki. Yo, nukuri ngira niwo wanywe. Cyane mucorenga. Akikubaye tuvuga ucumujya amara nawe. Ndamuha ariko sindamuha abantu babona. Oya yo. Ese yavuye babona je kwari kuvuga ngo naje uzoma yama babona. Leta izo. Sunaona. We baraguhonze. Nakwa baba mtoto hapana. Siwezi kwa baba mtoto. Nanje naraje ko bama nanje tayi. Umuvyeyi buraryoshe. Oya vraiment biratesa kuvyara. Buraryoshe. Wese umuzarisho remo namuke. Urumva yatanze inkwano mu kumahera y'ideni mugabira munaniye. Biramudara munaniye kumuteri. Nani uri muzarisho? Uko naambia ni muzarishe. Rega nta tahisha ishe rega na competition irimo. Imitaya yaraheze ka. Aisha rikimbiaga nimtafute muripe vyaka kakosa. Nikamkosa. Mbese murai. Nikosa wapi? Mbona bibi yako tulikutana nikosa wapi? Yangu mlikutana na mimi. Uri kumada ngo nahora he kugira. Naanza sabi tu yako. Yari yaje kumarashi arambo. Na warakoti. Genda mama Drice. Genda utangiye kutubwira nafi. Wowe naume huyu. Wewe uyu ni muhuza ndabizi. Wowe naume urazi ko je numva ubwoba bwo umwanya uhagaze genda no kuri wicare veriseri. Andi. Oya urazi nk'uyu. Ko bo mutubaza. Agiye. Wogwa hasi ngaha. Ndamutaya umba je ndikirofu umwana wanje nanje wagutera. Oya yo urashobora kwibaza urakomeye. Genda no kuri basi wicare ku ntebe basi. Nibiki cyangwa ugenda uryana cyo kuniteza bwana kwa kane no musturi land missing bagenda komeye just permatire ndugo yawe ndavugiye ku mezi 9 n'indwi zibiri hejuru nico gituma ubona nkomeye mwenga ariko kwe tubisubiyemo abafana banje bari bakwiye no kumpa agashimo urazi ko je nkora ibintu biri seriye siku mwana nilikwambia ni kesho kabisa je barakwiye kuma kado vraiment yari bisha iyi mivumburo y'abandi murabizi murabizi nyene ariko twe ni true story ikani direct true story je gusa sinanzi ko byaro rya munsi numva basi narinzi yo biri nko mezi 5 6 kubera kwa natinye kuyiduza ngo yibona igihe twaza twakora ibiganiro wari uyifise nenda ifise nyene ariko urarisha amahera ugira uronka amahera yo kugira no yubukino n'ubu ntiyambaye niwe yatanze oya kurondera amahera yawe si bibi kandi naruhiye kameye si umwana ari kumwitanzi waravyiba birazi nk'e twatigita mu vyondo no muki mu mvura hose andi gituma natinye ko yirabura none umwana sawa bandi benshi barirabura nico zibangaye bandi ko ari bake mu giro
muri na benshi umenga amazina ni populaire Yo zira nko muri so quartier nta numwe yo gita umuntu. yo muri sokati ntihari bane hari bandi bane Aho abantu bo muri quartier bose urabazi. tena bayusi kama we Abantu bose urabazi. Nyumba. sio nyumba kumi de quartier Sasa mushidi. Yo. Wowe ubona gute tuvugire ye. Mtoto sio wangu nihenze kare. Iyo turabizi vraiment. DJ nari namuhabu. namba bamuhabuye nye Yajugumye ngo acha kwanza black. Nanibanza none nimba utabikoze ujugumijwe ni. sio wako Papa wewe uzomubona gutega abafana bava mumbaza ndabizi. bashaka kubona se uyiye Niyo kora ikiganiro ne champiga mu papa wenda mwizeye. umustar Ese umunyamuji. None wari umustar. ni umunyaruguru je ndi umustar Ni umunyaruguru papa wiyo. W'imwaro. hapo karibu bora tapo mwaro hapo karibu mu Kirundo hariyo ni chatawe kure kure Karanyanyaye. Aresha ndani oya nuwino gusa nta biganira akora Nawe twime gusa ugira du present umwana. none nimwamubonye umwana Oya nawe atubwira ati baba yake anafanana hivi hivi mukimwona uyu mtoto ni baba yake tuzomubone ryari bazi. nabyo nzi Basi ngira Febien Ega- bifoto yiwe. erega niwe ipangira program Mjana wa mtoto na yari mujikana. Ama papa waramwemera ndizi. Ari abantu batinya vrema kuboneka kuri kamera mushidi. Mbona nauma. urinda kuri kamera si bose barinda Maze kugera nivo yaho tinya kamera. oya biravana buri muntu wese afite ibyo akunda none ucumuforsa Oya numuforsa. Okay. Kwera wezi force mtu. That's right. Mushidi. Reka uyu mukobwa agende kwicara. Jesse ndi umukobwa ndi umumama Mama Driss. Mama Driss. muru uzomamagare ni wabyarana Félicitations Mabuja. Sasa nigisusu caciye gihera aho rero ugira kizogaruke. Bizofasha. Ingo ndakwereka ikintu kimwe utaravye. Ari promesse ari ngaha. Oya Bayi rero subira ugende rero. sweti wambwa Sage bata indero atari kirenga. Ndabitoa tuju basoreka muno tukarana. bibakize bana niyuwa kama mindogizi niko Tukana. Umuntu tukara karavyiyemerera. Agasusu kaheze ahubwira kagaruke. Hindukira ntacura. Ko wiyemera hindukira uko. Hindukira uko barawe yari. Hindukira. Ujya garuke. Nimwe wara witambukisha uko. Unajizuzisha tu visusu hauna. Hivi sasa hivi utakuna nyoroka hivi utakuna tembea hivi. Ega umudamu yaratambuka kigira utukamenya karatamba mu gutambuka. Atanu hivi. nzoyambara ereka andisikia Zijya mu zose zigiye kugutepeta. ana ndi umwana Nacho. yewe sikia je Ariko giye gutepeta impuzu zose. Wabara impuzu inganu. Hivi. kandi namaze kumva Bakabo utakuna ifa unaibania hapo unaipandisha tena. Wiki moja. Nzogaruke mu ndwi imwe. karibu Bila kwata mianga. Wewe ngoya hivi utakuwa tembea ni hivi. Unanyoroka. Hakuna vitu vingi. Utasana nikipopi cha mudesea nini. Usiku mwema basi. Ariko sindagututse. Umuntu wese avyaye birahinduka. Félicitations Mabuja. Ariko mbaye umuntu wa mbere cyo kuraba umwana wawe. aba bose bari Oya mu bantu bari seriye. Ega bana bagenzi. Yabana bagenzi. Mwese mko baje rafiki yake. Samiri ko rafiki yako mimi. Tulifanyaga kipindi iko na mimba sister. Atubiyui ujamaa iko na dailare. Tunashtuka mimba iko mu miezi 9. Ngo kesho ndazara. Aho kwetu bisubiyemo izinda yawe kimwe ibindi bicangwa bavyaye atagenda. Thanks so much STV. Genda bakunda cyane kwe. Mbe turi bahita gute muri sokarti. Ibi bintu urazi ngene bavyita rasta. Yeboro nimba bavyita Kungu. Wow, you bitu we. Merci beaucoup STV. STV, every story matters.